Mwaramutse canke mwiriwe bivanye namwe wese aherereye. Umunsi tugiye kubabwira amateka y'umuririmbyi akomeye cane, umuririmbyi azwi cane muri EAC, azwi cane muri Afrika ndetse no ku rugero rw'isi kuko amaze gukorana n'abaririmbyi bakomeye ku rugero rw'isi b'abanyamerika benshi. Uwo nawe si uwundi ni Diamond PLATNUMZ. Diamond PLATNUMZ ni umwe mu bantu umuntu akwiye kwigira ku buzima, kuko ubuzima bushobora guhera hasi maze bugashika hejuru, kuko urugendo rwa Diamond PLATNUMZ ntigoroshe, kuko nawe nyene yavutse nk'abandi, nawe nyene atagiye akazoza, atabona akazoza imbere yiwe. Ariho guhitamo ivyo benshi bahagaye, agahitamo kuririmba, vyamuviriyemwo kumufungurira amayira. Ushobora kwibaza ati Diamond PLATNUMZ ni muntu ki? Ushobora kwibaza ati niyihe mpamvu akunda nyina cane, kenshi adakunda kwerekana se cane, ndetse n'ibindi vyinshi vyose biri muri iki kiganiro. Ndagusaba no gukora subscribe canke s'abonner kugira ngo uzohore dukurikirana iminsi yose, uzokurikirana amateka y'abasitari batandukanye canke ivyamamare bitandukanye. Impamvu tuvuga amateka y'ivyamamare canke abantu bamenyekanye ni kugira ngo umwe wese ashobore kumenya, kubera hashobora kuba harimwo abamukunda kandi hagashobora kuba harimwo kandi n'abantu ubuzima bumeze nabi butameze neza, bagashobora kumwigirako, bagashobora kumva yuko vyose umuntu akiri muzima bishoboka, umuntu akiri muzima vyose bishoboka. Tugusabye kandi no kubisangiza abandi nabo nyene bashishikare babibona, kuko hari benshi bishobora gufasha, bigashobora gutuma amateka yabo ahinduka bivanye n'ivyo bashoboye guhitamwo. Amazina yiwe yose yitwa Nasib Abdul Juma, yamenyekanye cyane mu muziki nka Diamond PLATNUMZ. Diamond ni diyama, PLATNUMZ nawe ni ubutare bwitwa platine, niyo mpamvu yahisemo kwita amazina. Nico Diamond PLATNUMZ gisigura. Diamond ni diyama, PLATNUMZ nawe ni ubutare bwitwa platine. Yavutse itariki 2 z'ukwicumi mu 1989, kuva ko imyaka 34. Avukira mu gace ka Tandale kari ku mugwa mukuru wa Tanzania ariwo Dar es Salaam. Ako gace ka Tandale n'agace kabamwo abantu babayabaye, bafise uburyo bubayabaye, kuko na Diamond PLATNUMZ nawe yavukiye mu muryango ubaye cyane. Kari ku mugwa mukuru wa Tanzania ariwo Dar es Salaam. Diamond PLATNUMZ ni umutamvyi, umuririmbyi umutamvyi canke umuvyinnyi nkuko benshi bakunda mu vy'imbo Kinyarwanda, ndetse akaba n'umwanditsi w'umuziki wa Bongo Flava. Bongo Flava ni uko umuziki wa Tanzania witwa. Se wa Diamond PLATNUMZ yitwa Abdul Juma, naho nyina we yitwa Sanura Kasimu, benshi bakunze kumutazira canke we nyene yamwitaziriye Mama Dangote. Diamond PLATNUMZ asanzwe avukana n'abakobwa babiri aribo Esme PLATNUMZ ndetse na Queen Darlene. Yahora aririmba yahora ari muri label ya Diamond PLATNUMZ Wasafi Records. Diamond PLATNUMZ yatanguye kuririmba mwaka wa 2009. Diamond PLATNUMZ asanzwe ari umuyisilamu, mw'idini ry'asengera amasenzo y'umuyisilamu nkuko bikunze kuba kuri benshi cyane. Diamond PLATNUMZ yavukiye ndetse anakura mu buzima butoroshe, aho se yitwa Abdul Juma yabataye bakiri bato cyane, bituma nyina ari basigara bareze wenyine, arahangayika, bituma nyina ari babitaho, bituma nyina ari babonera ikintu cyose. Nico gituma rero kenshi uzobona Diamond PLATNUMZ nyina wiwe canke umuvyeyi wiwe ari mu bintu vyose vyiwe, adashobora kumusiga inyuma, n'ibiteramo henshi akunda kuja barajana. Diamond PLATNUMZ yize amashure y'intango ndetse n'ayisumbuye secondary. Diamond PLATNUMZ nta university yize. Amashuri yize amaze kuba icyamamare, amaze kubona ko hari vyinshi atazi, maze ayaheje ahitamo gukora akazi ko gutembereza impuzu, ico bita ubuzunguzayi mu Kinyarwanda, canke ivyo bita le commerce ambira, atembereza impuzu i Dar es Salaam muri Tanzania. Ariko nubwo biruko, Diamond akunda cyane kuririmba, aho yakunda gusubiramo indirimbo z'abandi bantu, ariko akabura ico mufasha gushika ku ndoto ziwe. Aho nyine yavuze ko indirimbo yiwe ya mbere kugira ngo ayisohe yagurishije ishanete canke umugufu wa nyina wiwe, niyo mpamvu ni navyo bituma anakunda cyane nyina wiwe. Diamond PLATNUMZ igizina ryiwe yagirira duga buke gushika aho yatanguye kuba icyamamare. Indirimbo yatumye amenyekana ku rwego mpuzamakungu ni indirimbo basubiranyemwo, indirimbo number 1 bayisubiyemwo namo n'icyamamare akomeye muri Nigeria, canke umustar akomeye muri Nigeria Davido. Yatumye Diamond PLATNUMZ amenyekana ku rwego mpuzamakungu cyaba international.
Diamond Platnumz agereranywa n'abafanzi biwe ko ariwe muririmbyi akunzwe cyane muri Tanzania ndetse muri Afrika y'ubuseruko canke Afrika y'uburasirazuba ndetse na East Africa. Ico bikoze n'umwe muri baririmbyi bakomeye kuva ivanye n'ivyo amaze gushikako. Diamond Platnumz yasohoye ama-album menshi ariko izakunzwe cyane ni Rara Salama yisohoye mu 2012 ndetse na A Boy From Tandale umuhungu canke umusore w'Itandale aho asanzwe avuka yisohoye mu 2018 canke mu 2018. Diamond Platnumz ni umwe mu baririmbyi bo muri Afrika y'ubuseruko amaze gukorana n'abaririmbyi bakomeye bo muri Amerika, amaze kugera ku rwego mpuzamakungu ku buryo bwaho no muri Amerika agiye gukorana nayo, kandi tuzi ko abaririmbyi bo muri Amerika benshi usanga bazimvye ndetse basaba n'amagijansi menshi kugira ngo ushobore gukorana indirimbo, ariko Diamond Platnumz we amaze gukorana n'abaririmbyi benshi, aho twavuga nko bakoranye Neyo, yabakoranye indirimbo yitwa Marry You, yabakoranye mu 2016, umuraperi w'umunyabigwi canke w'icyamamare Rick Ross abakoranye indirimbo bise Waka Waka mu 2018, ndetse n'abaririmbyi benshi bo muri Nigeria bakoranye indirimbo nka Davido basubiranyemo indirimbo My Number One, iyo bakoranye na P Square. Abaririmbyi bo muri Nigeria ko basanzwe baba muri Amerika bakoranye indirimbo bise Kidogo mu 2015, ndetse na Mr Flavor basohanye iyo bise Onana bayisohoye mu 2015. Diamond Platnumz kandi yakoranye n'abaririmbyi benshi muri East Africa, iruhande y'abanyatanzania yakoranye n'abanyarwanda babiri aribo The Ben aho bakoranye indirimbo bise Why mu 2021 na Mico The Best aho bakoranye indirimbo bise Sinakwibagiwe mu 2012. Diamond Platnumz kandi amaze gukorana indirimbo n'umuririmbyi umwe ariwe Lolilo. Diamond Platnumz amaze gutwara ubushimwe bwinshi cyane butandukanye haba muri Afrika ndetse no ku rwego mpuzamakungu. Muri Tanzania amaze gutwara ubushimwe bwinshi nk'aka Tanzania Music Award for Best Upcoming Artist mu 2010, Tanzania Music for Best Song mu 2010, Tanzania Music Award for Best R&B Song 2010, Tanzania Music Award for Best Music Video 2012, Tanzania Music Award for Best Male Singer 2013, All Africa Music Award for Best Male Artist in East Africa 2014 n'agashimwe ko muri Afrika y'ubuseruko cyangwa East Africa, All Africa Music for Song of the Year 2015, All Africa Music for Artist of the Year 2015, All Artist Music Award for Best Male Artist in Eastern Africa 2015, All Africa Music Award for Song of the Year 2016, All Africa Music Award for Best Male Artist in East Africa 2016. Diamond Platnumz amaze gutwara ubushimwe bwinshi butandukanye, ndetse ivyo bimugira ko ari umuririmbyi mpuzamahanga canke international. Diamond Platnumz kandi asanzwe afise ibigo byinshi bikomeye, aho asanzwe afise ibintu byinshi by'agaciro gakomeye, aho asanzwe afise indege canke jet privé canke private jet yiwe, ndetse asanzwe afise n'imodoka izimvye cyane ya Rolls Royce, ndetse n'izindi modoka zizimvye gose. Ikibirenze aho arafise televiziyo na radio Wasafi TV na Wasafi Media. Numwe mu baririmbyi bateye imbere kandi biteje imbere ku rugero rukomeye. Diamond Platnumz ageze ku rwego rw'uko ushaka kumutumira mu giteramo ciwe umuriha $100 by'amadolari, niyo mahera ashobora guherako. Diamond Platnumz kandi yakundanye n'abakobwa benshi, ariko benshi bakaza baravana, aho yahereye kuri Miss Tanzania 2006 Wema Sepetu, mu nyuma akundana na Zarina Hassan ariwe benshi bazi ku izina rya Zari Mugande, abavyaye n'abana babiri, ndetse mu nyuma akundana na Tanasha Donna wo muri Kenya, aho bakundanye na Hamisa Mobeto muri Tanzania. Ubivuga ko akundanye n'uwo asanzwe areberanye ari muri studio yiwe Zuhura Hassan. Diamond Platnumz yasohoye abantu benshi mu muziki, ariko benshi banakomeye mu muziki cyane, hariyo nk'aba Harmonize cyangwa Konde Boy ndetse n'aba Rayvanny ndetse n'abandi benshi bashobora kugenda arasohora mu muziki kubera afise label canke studio ikomeye ifasha abaririmbyi gushika ku ndoto zabo. Mwakoze mwatwumvirije, aya n'amateka amwe mu yaranze Diamond Platnumz. Numwe mu bakuriye mu bintu bito ariko yashitse kure
bivanye no kugira indoto zikomeye cyane mu buzima. Icyo ndagusaba ni ukora subscribe cyangwa se abone hama unabisangize n'abandi. Murakoze.